Mwaramutse, hari ibintu numva bavuga mu Burundi vy'amaslogan canke slogans ngo igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060, ibintu nk'ivyo. Ariko nashaka kuvuga ko bitoroshe. Mbere kuri jewe ndetse kubabarira amatwi novuga ko bidashoboka. Kubera iki? Ibintu bisaba ko igihugu gitera imbere kivuye hasi ni vyinshi cane ku buryo bitokoroha ko Uburundi babishikako. Uvuze ko igihugu cifashe twofata ko bari nka miracle muri Aziya, hariyo bita ngo miracle ya igitangaza canke miracle nk'uko igihugu ca Singapore. Umaze gushika muri Singapore rero urazi ko ari igihugu giteye imbere cane, ukaraba kuva kuri aeroport yaho hari iduka rinini cane canke shopping mall, amabarabara ameze neza, buri kintu kirasukuye, ariko ngo vyafashe inguvu nyinshi cane na leadership idasanzwe, abarondera badasanzwe kugira ngo ivyo babishikeko. Mu Burundi rero hosabwe iki? Ari naco casabwe muri Singapore. Icambe nuko bogira intwaro nziza canke good governance. Iyo ntwaro nziza bagahera kuri ku mutekano nk'akarorero, ukamenya ko ushobora kuja mu ntara mu yindi mw'ijoro ku mugoroba quartier, ahantu hose umutekano urakwiye, burya burebere iyo buri hirya no hino ntiburiko burakora, kuko buriko burakora buca budumbanya igihugu, bugatuma abantu bahatinya ibintu nk'ivyo ndaja kubishikako. Hanyuma ikindi, iyo buriko budumbanya igihugu bituma igihugu gita umwanya, amafaranga, inguvu n'ibindi vyinshi mu kucunga umutekano aho gushira ku iterambere. Hanyuma agateka kazina muntu, ubutungane, ico no kwita droit de propriété canke property right, umuntu afise akana kamwe kiwanje nta uzoza kukanyaka yitwaje iki canke kiriya, canke umuntu ajanye umutahe Burundi ntazowuhomba bivuye kuko amateka tubahirizwa. Agateka kazina muntu nkuko nabivuze, aho umuntu avuga ati je ndashobora kuja mu gihugu ngataha nkagaruka ngasubirayo nkagaruka. Ibintu nk'ivyo ni ukuvuga intwaro ibereye nkuko nabivuze, ibiri mu bintu vyinshi, harimwo no kugwanya ibiturire ko nta giturire coba kihaba. Ivyo rero uravye ukuntu mu Burundi vyashinze imizi, biroroshe ko ntivyoroshe kuvuga ko uzoba wabiranduye mu myaka 40, kandi boneka ko nta nzira bariko barakora ngo batere baja muri iyo nzira, ahubwo ibintu bitera vyunyuka. Urumva rero iyo yaba vyoshobotse, usiba ko bitoroshe nyene, bishobotse no kuvuga bica bifasha ko ubwa mbere Uburundi n'igihugu gikenye, burya kugira ukene kenshi na kenshi bisaba ko uronka imfashanyo ikuzamura. Byosaba rero yuko ivyo hatunganye imfashanyo zoboneka, zaba imfashanyo zija bita bilateral canke bilateral, no kuvuga leta y'u Burundi ifashijwe n'iyindi leta yaba muri zikize Amerika, Ububirigi, Ubufaransa, igihugu kindi, canke multilateral, ishobora kuba amashirahamwe y'ibihugu yishize hamwe nka Union Européenne canke ayandi mashirahamwe mpuzamakungu za FMI canke IMF, za World Bank canke banki y'isi yose, Banki Mondiale. Bigasaba ko haza imfashanyo z'amashirika canke amashirahamwe ajya bita mpuzamakungu mugabo adakorera inyungu kandi atihetse ku mareta, no kuvuga za Red Cross canke Croix Rouge, za izo zifasha za Médecins Sans Frontières n'izindi nyinshi. Hari izindi ntono tutatuzi, mugabo ugiye nko muri za Kenya usanga i Nairobi hari amashirika menshi ahari karakora, bigafasha kubera umva hari umutekano relative, bigafasha ko abanyakenya babona akazi, hanyuma amafaranga azarinjira nayo madevize muri ko murarondera amafaranga y'agaciro akinjira gutyo. Ikindi gifasha ibihugu vyinshi kuva mu kaga n'abantu wanashaka amadeni, kuronka ideni riri kuri makeyi, inyungu nkeyi, navyo urumva ko bivana kandi na ya ntwaro ibereye. Umva nabyo vyotuma haboneka amadeni nayo nashobora kuba bilaterale avuye mu gihugu runaka, za Bushinwa n'ibindi, canke akaba multilateral avuye muri aya mashirika nka za Banki Mondiale, World Bank na za IMF canke FMI, Fonds Monétaire International.
ivyo niho bifasha icane mugame navuze ko vyofasha imfashanyo nyinshi kuza amadeni kuyaronka ku mabeyi yoroshe. Ica gatatu investissement canke investment canke abantu bashora umutahe mu gihugu bashobora kuba ari abarundi ni bari mu gihugu wanashaka kubera nabo nyene aho kurondera amafaranga yo kuva mu gihugu bahunga. Hari abantu usanga mu guhunga ejo numvise umugabo yavuze kuri BBC yakoresha amafaranga y'ibihumbi 7 amadolari y'ibihumbi 7 agiye ngo agera bukuntu yoshika mu Buraya yaciye muri Belarus canke mu gihugu nka kiriya. Urumva ko ari amafaranga yo mutahe wahomvye watumutse tuzazofa kubona. Hari abandi usanga canke abantu bakawujana kuwubakisha inzu mu Bubiligi mu Buganda kubera rero ubona ko hariho umutekano ibintu nk'ivyo. Urumva amafaranga yose bayashira mu gihugu akunguka. Narimvuze rero abene gihugu bari mu gihugu hanyuma abene gihugu bari hanze. Abarundi benshi cyane bari hanze badashobora gukora ibidandazo canke ibindi bintu hanze kubera hanze bisaba umutahe munini mugabo afise amafaranga ashobora gukora ikintu i Burundi kuva ku 10 gushika ku 100 ayo hari umutekano avuga ati no yajana nkagira ico nkoze gutyo bigafasha igihugu gutera imbere. Hakaca habamo mbere wanashaka n'abashobora ibitahe bavuye hanze b'abanyamahanga kukino usanga abazungu bafise amafaranga yaba umuzungu umwe canke abazungu benshi bashize hamwe canke ama company amashirika ama entreprise bafise amafaranga bavuga ati tuyajane hehe ashobora kuyajana bakagura amazu usanga bakagura nk'amazu muri za Aziya canke ukasanga bazanye company yabo mu gihugu uhere kuri zinini ziri ku isi yose za Coca-Cola za McDonald's za sepa amabanki amwe wanashaka nko muri Afrika y'Epfo Barclays ni banki yo mu Bwongereza yafise ibanki kera bita ASB ugashira ko izi za KFC zivyo kurya ibintu vyinshi do hantu benshi bazana umutahe mu nzira nyinshi wanashaka nibi bihangange za Google usanga bafise imitahe binjiza mu bihugu bito bito iyo ico gihugu gifise amahoro n'umutekano. Urumva iruhande ya investissement canke gushora imitahe hobamo na tourisme ba mukerarugendo sinzi ko barita mu Kinyarwanda abantu baza gutembera mu gihugu bakiraba. Hari ibihugu vyinshi nkizo za Singapore nyene uragenda kubera hameze neza kavuga ugendo yo atakintu na kimwe kikujanye ahubwo suraba ingene hameze neza abantu bifotoza amafoto bagira ibintu nk'ivyo aryoherwe aruge gatoye ibikorwa uko ino kandi abazungu n'abandi babishoboye usanga arakora hanyuma karonka ikonje mu mwaka y'ukwezi cyangwa kurenga akavuga ati reka ngenda ahantu mera nk'uroragise gatoyi ata bintu byinshi bimvuna ndyoherwe. Kenshi na kenshi usanga ibungo za Philippines za Thailand bafise abantu tourisme ikomeye cyane ku buryo abantu bagendayo ariko bagenda kubera iki harimo umutekano harimo amahoro ata muntu aza kubaka amafaranga kuri aeroport bitajanye n'ivyamujanye ibintu nk'ivyo. Urumva n'ivyo vyokongereza amafaranga. Ikindi bita diaspora abarundi bari hanze bashobora gutahuka. Hari abarundi benshi bifuza gutaha kumvo iyi cankiriya mugabo badataha kubera bavuga ati ahandi hari umutekano abana banje bafite umutekano mu kurondera akazi ntibazoba bazana ikarata y'umugambwe canke ko bazinanye na kapitene runaka canke ma general boneho bigezweho. Urumva abo bantu boza bamwe ugasanga bacitse batanguza imitanyene kube twabivuga abandi bagakora mu buzi bazanye ubuhinga bakuye iyo bavuye. Hari abusanga bazi bwinshi abadokiteri wanashaka b'abarundi batari bakibakora hanze. Abandi ugasanga nabasaza baje kusaziraho mugabo bazanye amafaranga bavanye hanze kubera ino iyo kwije imyaka y'ubusaza bashaka kuja hanze ukaguma uyaronka. Abantu benshi bazungu b'Abanyamerika n'Abongereza n'abirabura wanashaka harimo n'abasirikare kenshi agira bakukuruka imyaka itaraba myinshi kubera bagize ingorane nabo urasanga bari mu bihugu vya bimwe navuga nyene bakajayo no muri Amerika Latina canke ni naho muri Kenya hari Abanyamerika benshi baza bajayo canke muri za Ghana. Abo nabo bazana ayo madevize amafaranga y'agaciro bariko bahembwa na leta zabo kugira ngo bayakoreshe muri ico gihugu barimwo.
urumva ni ibintu vyinshi, ico kintu kimwe conyene ni vyinshi cofasha kugira ngo igihugu kimere nk'ikisununura, iyo ntwaro imeze neza, izo ntambara nizo njyane zaheze, nuko kuntu ko kurya ibiturire no kurenganya abantu na vyandakugarika n'ibindi n'ibindi. Ica kabiri, boca baraba ivyo bishobotse, boca baraba ingene igihugu mu gihugu hagati baraba inzego bakazisubiramwo, novuga bakazimoderniza, no kuvuga bakazigira ko zigezweho, ivy'indero bijyana vy'uguma bakoresha amanote ya histoire banditse umubirigi yanditse mu 59 canke Emile Mworoha, ambabare nimba kihari sindamusuzuguye, afise ico yamaze, ariko hageze ko Uburundi hageze ko igihugu gitera imbere, kiravanza muri technology, kiravanza mu nyigisho cigisha abantu, bagashira uburemere burebure mu bintu vy'akamaro, bagakura uburemere mu bintu bitagira akamaro. Aba historie babiri babahagije kugira baze baratubwira ingene vyagenze, ntabwo woronka abantu bose ngo bigeza histoire za ibintu vyo kuvuga amajambo atanumwe ari kwiga ibintu vyo gukora akazi. No kuvuga indero bakayisubiramo, bakayimoderniza, hanyuma bakavanaho, nibaza ko bijanye na ntware igize nyene vya nepotisme, ariko bagashiraho ikintu bita meritocracy, no kuvuga meritocracy, umuntu agakora ico ashoboye, uronsa akazi ukagaha umuntu agashoboye gusumvya, kandi ubuzi bwose kabisa kuyemo kumbure umushikiranganje bwose, sinzi ko nigeze kubereka muri video imwe, ukabushira ngaho, ukavuga uti turakeneye umuntu akora aka kazi, uwo muntu nibaza n'amaseve, hanyuma tubakoresha ibibazo canke za interview, dutoremwo ubishoboye gusumvya abandi. Ico gihe birafasha ko buri muntu ari mu rwego ashoboye, azi ivyo ariko arakora kandi abishoboye, pana umuntu ashizweho na muvyarawe kugira ngo yicare gusa azarya amafaranga atakintu ariko araterera. Ikindi bagaca baja ku kintu ca infrastructure no kuvuga infrastructure, guhera ku mabarabara, na cyane amabarabara, ibintu vyo kugenda mu binogo zibagurika, ahantu wogenze isaha mukagenda amasaha 8, ivyo urumva ko bidindiza igihugu. Urabona nkaje baho nagende nturabona nsimbutse, kandi ngiye mu makarti yashika nk'atanu, ndahagenze n'umwanya mutoyi kandi ari ku birometero bishika 200, mugabo umwanya n'akaravyo ndagiye ndagarutse. Hanyuma infrastructure, amabarabara, hanyuma telecommunication, ibyo bintu vy'amatelefone. Nta gihugu na kimwe giteye imbere ubu ugisanga umuntu avise concern canke hangayikishije canke ariko kwibaza ku bintu vy'amadata canke debi, uko umuvuduko, usanga nta n'umuntu avyiyumvira, no kuko ubona kenshi na kenshi umuntu atiyumvira amazi yo kunywa, biba biraho nyene nkuko umenga canke impemuhemuka biraho, nta ego n'ivyo urabiriha mu bihugu vyinshi, mugabo biba bihagaze neza, ata bintu vyo kugikunda telefone mu Burundi bigacikagurika, bamwe ugasanga ntibashobora no kuronka. Ico kintu rero kidashobotse, nta kintu na gitoyi gishoboka. Nkuko navuze rero, sinzi ko turi mu nzirayo, ko hari ciyongereye ugeranje imyaka 5 iheze, ariko niba ataciyongere turi gusubira inyuma canke ataho twavuye ataho twagiye, urumva kuvuga ngo muri 2004 muri 2040 ngo muzamugeza ahantu, ivyo ntivyoba vyoroshe. Iyindi infrastructure novuga ni electricité, ubumeme mu Giswahili, power mu Congereza canke electricity, umuyaga nkuba mu Kirundi. Umuyaga nkuba nawo nyene bagomba kuba ari nywa nawe, atavyo gucikagurika, uri kufisa abantu benshi bashoboka, kuko ivyo byose navuze kenshi na kenshi usanga ibintu bikorwa n'ubumeme, atamuri ruhari, ubuzima kw'isi mu bisanzwe buba buhagaze. Urumva umuyaga nkuba kabisa bakawushiramo inguvu, bakawuronka uhagije, arya nawe wanashaka canke ota nawe, sinzi ko bawota. Ivyo bikaba ngaho. Ikindi bigasaba, ndabigisubiyemo, ikintu ca modernisation no kuvuga ibintu vya kijambere, ibintu vyo kurimisha isuka bikavaho, nta muntu akirimisha isuka, ibintu vyo gukora ibintu vyo kubikorwa rusange vyo gukoresha amasuka kandi bikavaho, abantu bakarondera imashini zo gukora ibikorwa. Mu buganga, eka ahantu hose hakaba ikintu cyo gukoresha
ubuhinga bwa none bugezweho, ivyo leta ikabishiramo inguvu bigashoboka. Nivyo novuga bikuru bikuru. Bo ivyo biheze, ikindi cyosabwa na bene gihugu ikintu bita changement de mentalité, no kuvuga abantu bagahindura mentalité uko biyumvira. Ariko icambe nuko bokwigishwa iryo nita adult literacy, l'éducation des adultes, ku buryo umurundi wese azi gusoma no kwandika. Urumva binashobotse ururimi bakoresha, niba bahisemo gukoresha Kirundi, ururimi bakoresha umurundi wese akaba ruzi kurusoma no kugwandika. Bahisemo ko bakoresha Igifaransa cyangwa Icongereza, gihe vyo babitoroshe na gatoyi, ariko ico kintu kiba kizi uko umurundi azi gusoma no kwandika. Umuntu ashobora gutahura ibintu bimuri ruhande, ingene ama taxi arihwa, amakori, ingene leta ikora, ingene umuntu ashobora kuja kwa muganga, ibintu nk'ivyo umuntu abarundi bose bakavyigishwa. Ingene abantu bubahiriza ibidutumbereyeho, no kuvuga umurundi afise ingene abantu bubahiriza ibintu vya public, la chose publique, ibintu vya rusange, bijya vyo kubona ngo umuntu vyo kwiba kantu, itwiyo itwara amazi, ibomba canke guta umucafu mwibarabara aho kuwuta ahantu hateguriwe, canke ukawutahana muhira wanashaka. Hari igihe usanga abantu babikora. Ibintu nk'ivyo abarundi bakavyigishwa kabisa, bakavyigishwa, kandi uko bahumuka bakavanamo n'ingeso za kera zatumye zidusubiza inyuma. Bijyana vyo kurogana abarundi usanga bamamwo bakabivamwo, ibintu vyo gupingana ugasanga abantu bari kuburana nk'agatongo kangana ugwara gafise novuga valeur cyangwa agaciro k'amadolari 10, mugabo bagakoresha amadolari 100 mu mburano, mu nyuma bakanatemana umagapfa. Urumva hage karakano k'amadolari 10, umuntu aje ko amadolari 200 hakaja ko n'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Ivyo bintu urumva abantu bakwiye kubiheba, bakaraba ukuntu bumvikana, hakaba n'inzego zibumvikanisha, umuntu agakoresha ubwenge, ukavuga uti bo iki ritongo yego nivyo none ataye ruzogi, mugabo valeur yayo ntabwo ingana n'ivyo ndiko ndayitako, harimwo nuko ushobora kubura mu buzima bwawe. Donc njiye muri make kugira ngo ivyo bishoboke, aho vyosaba intwaro nziza cyane, ata bintu vyo kurenganya birimwo, vyo kwica abantu agatekaza mu kubahirijwe, ivyo giturire, ivyo guhaka mwana wa mama, ivyo bikavamwo. Ica kabiri hagaca hasaba yuko haba ica kabiri bagaca bagaruka mu gihugu hagati, bagakora ibintu vyo guteza imbere indero, uburimyi, ibikorwa rusange, bijya bintu vyo kwimba ubutare bagakoresha ibintu vya kijambere, no kuvuga bakubaka kandi za infrastructure, amabarabara, telecommunication n'umuriro bihagije ku banyagihugu bose bari mu gihugu. Hanyuma ica gatatu bakagaruka ku banyagihugu bakabigisha, haba kwigisha gusoma no kwandika, alphabetisation, canke ibindi vyo kwigisha imigenzo, changement de mentalité. Abarundi bakamenya kubahana, kubahiriza, gukoresha ubwenge, gukoresha ibishobisho, gutyo igihugu kibone gutera imbere. Ivyo rero sinzi ko turahashika, ariko kugira ngo tuhashike ayo prerequisite, ivyo bidakozwe nta na kimwe gishoboka. Tuzoguma tuzunguruka aho turi, canke dusubira inyuma wanashaka. Hari ibintu bimwe mbona umenga twarasubiye inyuma ugereranije n'imyaka ya 80 na kangahe. Nico nashaka kuvuga. Hakaba hari icyo ufise ukunganira, ugiterere. Murakoze rero, tuzosubira. Bye.